bajya barinda ari ingwaga bajya barinda ari ikana bemeye kuyaho yesabaki kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Aha nagira ndabasabe ndababwire ikosa rimwe mu makosa amwe twakoze hano. Aha murabona ko ibintu byari hano ari ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Imitahe yanyu mugani wa wundi ati aho ubutunzi bwacu buri niho n'umutima wacu uri. Aha rero hari ikintu kumbure mutatunganije neza. Nimba aho ubutunzi bwacu ari umutima wacu uri, hari ikintu mwibagiye. Mwaribagiye ikintu cyitwa assurance. Ico ibi bibaye ni ikiguzi cyuko tutagiye muri assurance. Abagiye muri assurance hano nta ngorane baza kugira, kuko assurance izoheza nabo ibashikeko. Ariko kuba tagiye muri assurance, iki ni ikintu gikomeye cyane, ni igihombo gikomeye cyane. Aha rero ibi ni kiguzi. Guhera ubu mubifate ko akarorero. Mwebwe mwese mufise imitahe hano, mwebwe mwese mukorera ibintu hano, tubahimirize tubasabe guhera ejo abagifise uko bagiye kwigenza ntimuze mwibagire assurance ku bintu byanyu, assurance ku magara yanyu, assurance ku ndimiro zanyu, assurance ku mwimbu wanyu, assurance ku nyubakwa zanyu, assurance ku miryango yanyu, assurance ku gihugu cyacu. Mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Banyentara bavuka ntara muri hano mukorera hano, mwaribagiye kizimyamwoto. Jewe bambwiye hano ingene byatanguye, ariko kubera ko hari ikiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye, Imana yaraduhaye ikadufasha ubutunzi bukiyongera, ariko ntitwashobora kubukingira. Aha tuba twaragiye hamwe, tuba twarishize hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamwoto 2 cyangwa 3. Ishira hamwe twese hamwe birashoboka. Abantu tukaja hamwe, ishira hamwe ry'abakomersa bakaja hamwe, mwishira hamwe akagura nka kizimyamwoto nka 2 cyangwa nka 3 cyangwa nka 5, kuko muri ino ntara hari amasoko menshi, kandi ayo masoko yose nta makizimyamwoto afise. Camwibaza mwebwe muguze kizimyamwoto hano, mwoshobora kuza muzikodesha mu zindi ntara, kuko aha muri benshi cyane. Icyo kintu mwaracibagiye bavuka ntara. Iryo ni kosa twakoze. Iyo umuntu arabye hano ukuntu mungana, mukoreramwe mungana muri benshi cyane, mbega hoho nk'ubu ingwara yoramukibadutsemwo sinabibifurije, ariko nk'ubu ingwara z'umucafu zobadukamwo mwobigenza gute? Ndabasavye naco ntikibigiye mu byo mwibagira. Ikintu cyitwa vya bikamyo, amakamyo citerne amwe aza atora imicafu yo mu matwalete mu mawese,
aha kugira ngo mwikingire ubucafu, mukinge ibara ritaragwa, muri benshi cyane, kugira ngo murangwe n'isuku. Ahantu hari abantu benshi isuku rirakenerwa cyane, kuko umunsi umwe n'umuntu umwe yoza hano yobanduza, kuko namwe nta muntu mupima ngo mupimishe. Mbega nk'uwo kwinjira hano agwaye Ebola vyogenda gute? Mbega muri iri soko vyogenda gute? Nahone mwokwita ku mwikomo, ariko turabibukije. Naho nyene muraraba nk'amakamyo nk'abiri basi, abiri y'ugupakurura imicafu, muze muyakodeshe na hariya, mutiza hariya mu ntara mu makomine. Iyo umuyaga uje igihuhusi kirahuhuta, ariko mugani wa wundi ati urubingo, iyo umuyaga uje urubingo rurahengama impande zose kubera umuyaga, ariko rukongera rukavyuka. Turabifurije namwe ko muvyuka nk'abagabo bujunjana umutima, abagabo badatinya. Uru n'urugamba murimwo, abagabo badatinya urukambye, murugwane kandi muzorutsinda. Na cyane cyane muje hamwe, mukorere hamwe. Aha muri birahimbaye, mugabo namwe mukora amakosa makeyi, twabivuze. Aha rero sinokwirwa mvuga vyinshi, si umunsi w'amashahuri, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere.